nimba udatera imbere nuko hari ibintu ukora utabizi, ivyo bintu bikakugumiza hasi. Abantu benshi barakora cane ugasanga bariko kuva mu gatondo gushika nimugoroba, ariko iyo uravye ubuzima bwabo ukabona nta kintu na kimwe gishobora guhinduka. Mbega ndakubaza akabazo gatoya, wewe woba uri muri abo bantu? Hari igihe bishika ukibaza uti mbega ni kuki mbona nkora cane ariko nkaguma aho ndi simve aho ndi? Ukongera ukibaza uti mbega ni kuki mbona abandi bakora ibintu ariko nkabona iterambere ryabo ririruka ku muvuduko wo hejuru? Rero uyu munsi ukaba ugiye kumenya ibintu bitanu bikubuza gutera imbere, kandi n'ibintu ushobora kuba ukora buri munsi ariko ukabikora utabizi. Ibyo bintu bigatuma bifata iterambere ryawe, ugasanga ihoze hantu uri, ugasanga iterambere ryawe ntirivuye aho uri, ugasanga uhoze mu kintu kimeze nk'uruziga, ugahora uguma widoga gusa ubona abandi baza bakagucako, ukabona iterambere ryabo riruka ku muvuduko wo hejuru. Rero ico nokubwira ni waba ushaka guhindura ubuzima bwawe nuko ushobora kumviriza iyi video kuva ku ntango gushika kwiherezo, kuko ikintu ca nyuma nico kiriko kiratuma abantu benshi iterambere ryabo ritavaho riri, bagahora muri rwa ruziga bari barimwo, ariko ukabona hari abandi bantu ubona iterambere ryiruka ku muvuduko wo hejuru. Rero ico ndakubwira nuko wumviriza ibi bintu bitanu, hama niwamara kuvyumviriza wige kubishira mu bikorwa, wige kubisanisha n'ubuzima bwawe, hama urabe ukuntu iterambere ryawe riza ryiruka. Ibintu ndiko ndakubwira n'ibintu ndakubwirira ngaha kuri gusa, ariko nuko ata muntu n'umwe uzopfa kuronka azobikubwira kuri gusa, ariko je ndabikubwirira kuri gusa. Rero ibi ni ibintu bishobora kuba vyohindura ubuzima bwawe mu gihe wabikurikije, kuko hari abantu benshi ibi bintu babikurikije biga kwisanisha navyo, bari abantu bari bameze nka wewe, ariko nyuma y'igihe gito baza kuba bahindutse. Ibintu ndiko ndakubwira niba wavyumviriza hama ukiga kubishira mu bikorwa, nuko nyuma y'igihe gito gusa uza unshimira umbwira ati ibintu watubwiye ni ibintu vyashoboye kutubaka kandi ibintu vyatugiriye akamaro. Wewe utegetswe no kuvyumviriza hama ukiga kuvyisanisha navyo mu buzima bwawe, hama ukaraba kuri iterambere ryawe ryiruka ku muvuduko wo hejuru. Reka tugende ku kintu ca mbere rero gituma ubuzima bwawe budatera imbere. Ikintu ca mbere ni kubura intumbero. Burya ikintu womenya nuko ata muntu azoshobora gushika iyo agiye mu gihe atazoba azi iyo ariko araja. Mu bisanzwe hari abantu benshi ushobora gusanga babayeho, ariko ugasanga babayeho ata ntumbero bafise, ukazosanga ni ba bantu iyo ubuzima bwabo bajanye nabo niyo bashobora kuja bagakurikira ubuzima bwabo, ntibagire ikintu baba bafise mu mutwe, bakavuga ati dushaka kuba twogera ngaha. Rero ikintu womenya namba uri wa muntu udafise intumbero nuko uzoba uri wa muntu utamenya ico ushobora gukora, ukazoba uri wa muntu utamenya ico woshobora kwirinda, kandi ukazoba uri wa muntu utamenya ahantu ushobora kuva naho ushobora kuja. Rero niba uri wa muntu udafise intumbero nuko uzoba umeze nk'umuntu agenda mu nzira ata destination. Rero ikintu nokubwira niba ushaka yuko wotera imbere nuko wokwandika ibintu ushaka gushikako mu buzima bwawe, ukabishyira ahantu, ukabisesengura, ukaraba yuko ibyo bintu niwabikora yuko atakibazo bizoshobora kuguteza, cyangwa ukaraba ukuntu woshobora kubikora kugira ngo uvyapirike usange ibyo bintu biragushikanye ku ntsinzi. Burya ikintu womenya niwaba uri wa muntu udafise ikintu ushaka kugerako nuko bizorangira ugumye aho uri, ariko niwaba uri wa muntu ufise intumbero mu buzima bwawe nuko uzogwanira iyo ntumbero yawe, ukavuga ati jewe nshaka gushika kwiki, ucizirikeko mpaka ico kintu gikunze. Reka tugende ku kintu naco ca kabiri gituma iterambere ryawe rishuka ku muvuduko wo hejuru. Ikintu naco ca kabiri ni guta umwanya.
hari abantu benshi uzosanga bavuga ngo ibintu ngiye gukora nzobikora ejo, ariko ico nokubwira iryo jambo ejo iyo ni indwara ikomeye iri kubuza abantu gutsinda, kuko niwahora uvuga ati nzobikora ejo ukazoba uri wa muntu uvuga ati reka ndindire, nuko bizorangira bitagenze neza, uzohora uri muri nzo. Burya ikintu womenya niba ushaka gutera imbere, niba ufise imigambi, nuko uwo mugambi uzowiyumvira ugahita uwushira mu ngiro. Burya niba ufise imigambi 1000 kandi ukaba ufise imigambi 1000 myiza, ariko iyo migambi ukazoba uyifise mu mutwe ata mugambi n'umwe ushobora kwa pratika, nuko iyo migambi ataco izobikumariye, ahubwo nuko uzoba wotuma ubaho ata mugambi n'umwe ufise mu mutwe. Rero ikintu womenya, abantu benshi batsinda niba abantu bakora ubunyene, atari abantu bavuga ngo reka turindire igihe ciza, ahubwo biga gukora muri ico gihe kibi, bakagenda bararaba ahantu vyapfiri, bakagenda barabikosora, ico twavuga kwigira ku makosa yabo. Rero ikintu nokubwira nuko wotangura ico ushaka gukora ukagitangura ubunyene, apana kuvuga ngo uzotangura ejo, kuko ivyejo bimara bejo. Ushobora gutangira uyu munsi, kuko utangira uyu munsi uba ufise amahirwe yuko ejo ushobora gutsinda. Rero tangira n'ivyo nyene ubona ufise, utangire kubikoresha, nivyo vyoshobora kuba vyo kumarira akamaro. Reka tugende naco ku kintu ca kabiri gituma ubuzima bwawe budatera imbere. Ikintu womenya, hari abantu usanga bafise ubwoba, ugasosanga ubwo bwoba barabufise mu ndozi zabo. Mbwa ikintu womenya nuko ubwoba ari kico kintu ca mbere cica inzozi, kuko aho kogira ubwoba nuko wotuma ukora ugatsindwa, mugabo wakoze apana kwicwa n'ubwoba. Rero abantu benshi uzosanga bafise ivyumviro vyiza, ariko ukazosanga ni abantu bafise imigambi ntibashobore kuba boyitanguza kubera ubwoba baba bafise. Ukazosanga ni abantu batinya gutsindwa, cyangwa ukazosanga ni abantu batinya ko abantu bo bavuga, ukazosanga ni abantu batinya ko ubuzima bwabo bwoshobora guhinduka, akumva yuko uwo muntu umenga yarashitse ahantu yarashitse nkaho umenga ari muri comfort zone. Ariko ikintu nokubwira nuko isi ihindagurika, nuko wo kwiga kwisanisha n'isi, ukamera nk'uruvo, kuko uruvo miriye rugiyemwo, ahantu rugiye niko ushobora gusa. Rero nawe kugira ube kw'iyisi uyibeko neza, nuko wiga kwisanisha nayo, navyo vyoshobora kugufasha bikagira akamaro vyo kumarira. Ariko ukuri nuko udashobora gutsinda utigeze kugerageza. Rero ico nokubwira nuko wotangura n'utwo tuntu duto, ariko ukaba wa muntu watanguye, kuko iyo utanguye umunsi nkuko nabivuze uba ufise amahirwe yuko ejo utegerezwa gutsinda. Ariko iyo uvuze ngo nzobitangira ejo, nuko muri ico gihe ahubwo uba wamaze kunanirwa, uba wamaze kugwa muri esheke. Reka tugende naco ku kintu ca kane gituma ubuzima bwawe budatera imbere, ni ukubana n'abantu bakugusha hasi. Burya ikintu womenya, niwabana n'abantu badashaka yuko utera imbere, nuko nawe bizorangira iterambere ryawe ridatera imbere, ahubwo uzohora aho hantu uri mu rwo ruziga, utazokwigera uhava. Burya ikintu nokubwira, namba ufise abagenzi bawe mugendana, nuko abo bagenzi aribo bazoshobora kuzokugerera ejo hawe hazoza. Niba ugendana n'abantu b'abakire, nuko ejo nawe ushobora kuzobura umukire. Niba ugendana n'abantu b'abakene, nuko nawe ejo utegerezwa kuzoba uri umukene. Rero nuko muraba abantu mugendana. Rero ukaba uri wa muntu ubana n'abantu batinya gutera imbere, ukaba uri wa muntu ubana n'abantu bavuga imishinga yawe nawe uri kurakora, bakabana n'aba bantu bagutesha umutwe, nuko bizorangira abo bantu bakugushije hasi, ahubwo uzoguma uri hasi. N'utwo ufise uzosanga batukunyunyuje, badutwaye. Rero nk'ico nokubwira jewe nuko woshaka abantu
ubona boshobora kugutera intege kandi ukaraba abantu bashobora kuba bo gufasha mu iterambere ryawe. Nivyo byoshobora kuba byo kubyara umusaruro kandi nivyo mbona byo bavyiza nk'impanuro je noguha. Reka tugende naco ku kintu ca gatanu gituma ubuzima bwawe budatera imbere. Ikintu naco ca gatanu ni kubura discipline. Burya ikintu womenya ntabwo ukeneye gutera imbere, ntabwo ukeneye motivation, ahubwo ukeneye discipline. Burya motivation ni ikintu kiza, ariko nyuma y'igihe gito ukazosanga ico kintu carangiye. Ariko mugabo uzoba uri wa muntu ufise discipline, iyi discipline niyo izogumaho gushika ku iherezo. Ni discipline niyo izogushikana ku bintu bihambaye cane. Rero abantu benshi baravuga bati nta nguvu mfise uyu munsi, ariko ico womenya nuko abantu bose batsinda ari abantu bakora cane, naho ibyo bintu byoba bigoye bakizirika kuri ca kintu bakagikora, badatinya ngo iki kintu kiragoye, ahubwo binjira muri ca kintu gikomeye kugira ngo gishobore kuba co bavyara umusaruro. Burya ni waba uri wa muntu winjira mu bintu vyoroshe, nuko nawe bizorangira ata mwimbu ukaze ukomeye cyane. Ariko niwaja mu kintu ubona yuko uzokora ukabona ugenda uratsindwa unanirwa, nuko ico kintu kizoba gishobora kuba co kuvyara umusaruro kandi ukomeye cyane. Rero ikintu womenya, abantu batsinda ni abantu bakora naho baba batabishaka. Hama ico womenya nuko ubuzima bwawe butazokwigera buhinduka nimba wewe ubwawe utiyumviye kubuhindura. Mbere yuko ubuzima bwawe buhinduka, nubanze uhindura imyitwarire yawe, nivyo byoshobora kuba byo gufasha. Hama nkuko twagumye tubivuga, ubu nibaze yuko wamaze kumenya ibintu bitanu bikubuza gutera imbere. Ikintu ca mbere twabonye yuko ari ukubura intumbero. Ikintu naco ca kabiri twabonye yuko ari uguta umwanya. Ikintu naco ca gatatu twabonye yuko ari ugutinya gutangura. Ica kane naco twabonye yuko ari ukugendana n'abantu babi. Ica nyuma nico twaciye dusanga ari kugira discipline, nako kubura discipline. Ibintu ndiko ndakubwira ni ibintu ushobora gukora ukavyisanisha navyo, hama ugasanga ibi bintu byagize ingaruka ikomeye ku buzima bwawe. Rero nuko mwokwiga kumenya gukora ibi bintu, mukiga kubisanisha n'ubuzima bwanyu, nivyo byoshobora kuba byo bamarira akamaro. Rero ikintu no kubwira nuko wotangira guhindura ibi bintu, nubwo coba ari ikintu kimwe, ugatangira guhindura kuva uyu munsi ukagenda urahindura kimwe kimwe, kuko guhinduka n'ibintu bivuna, si ibintu uhita uvuga ngo mpinduke uku nyene, ahubwo n'ibintu ugenda uriga buke buke ugasanga ibyo bintu birakugiriye akamaro. Rero ibintu ndakubwiye ni wabikora, nuko uzobona ubuzima bwawe buhinduka buhoro buhoro. Kandi ndazi yuko uzoza ngaha muri commentaire ukanshimira ni waba uri wa muntu wabikurikije. Hama namba wumvirize iyi video gushika ngaha, nuko iyi video wayikunze. Ico usabwe ni ugukora like, ugakora na share, ugakora na sabone kugira ngo ntuzocikwe n'izindi nyigisho, kuko ngaha tuhatanga inyigisho zerekeranye n'ibintu vyerekeranye n'amafaranga, ibintu vy'ubwenge, hamwe n'ibintu vyerekeranye n'inkundo. Rero nkaba iyi video no irangiriza ngaha, nkaba ndabasezeye, tukaba tuzosubira mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.